ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, niko twagiye dusoma mu gice ca 5. Ubu rero dusoma umurongo w'indwi avuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa, Imana yacu nihimbazwe. Cyasubiremo murumva ko yoroshe. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa, Imana yacu nihimbazwe. Turaca rero muri izi nyigisho Yesu twabonye kuva mu ntango ko yariko aravuga mu ntango ya ministeri yiwe, mu ntango y'igikorwa ciwe co gucungura abantu, ko mu nyigisho ziwe yashimikiyeko kandi yahereye ko yerekana doctrine yiwe, kuko muri ivyo bihe uko vyari bimeze, vya bintu vy'amafilozofi n'ibindi, umumetro yategerezwa kugira kwerekana unovuga ngo ubwo busesanguzi bwiwe, ubwo buhanga bwiwe, izo nyigisho ziwe, iyo doctrine yiwe, iyo enseignement yiwe, hanyuma abo aparvenye gukonvenka bagaheza bakamukurikira bakamubera umudisiple, kuko bamaze kunyugwa n'inyigisho abigishije. Rero Yesu yariko aravuga abahigwe mu bwami bwo mw'ijuru abaribo, kandi turavye dusanga ibintu yavuze ni ibintu bigoye ku mwana w'umuntu yobinezerererwa canke yobaho abifise, gutunura, gutekereza ibyawe bakabitwara, bagwa kubitwa ikofu ugatiga uwundi musabe bagakubita kw'irindi, gutunura, kubabazwa. Ivyo bintu ntivyotuma umuntu aba umuhirwe. Kumure kugira ubworo bwo mu mutima ntivyotuma umuntu novuga ngo agirane abo umuhirwe. Muravyumva namwe, gukubitwa n'inzara n'inyota, naho yagobetsemo akavuga ngo ivyo kugororoka, tuzi ko inzara ibabaza. Murumva yuko nyine umuntu atohava agirane, atohava aza ngaho ngo yirya akanga ibintu ngo ni sawa ngo nta ngorane. Murumva yuko bitari ibintu biranga abahigwa, ariko mu bwami bwo mw'ijuru ibi bintu birahambaye, ibi bintu birakomeye cane. Imana yacu nidutabare. Rero twabonye ngaho mu majambo twasomye ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa, Imana yacu nidutabare. Umutima w'umuntu rero, umuntu asanzwe, umuntu buntu, uko umuntu aremwe, uko umuntu ameze, umutima w'umuntu asanzwe mu by'ukuri biragoye yuko uyu mutima utanga imbabazi nyakuri, kuko ntabyo umuntu ashoboye. Imbabazi, gutanga imbabazi, kubabarira, kandi gutanga imbabazi bisigura ngo uba wababaye, uba wakomeretse. Ico kintu uyo muntu umugirira ko imbabazi ntikaba ari ikintu uvuga ngo ni ikintu gisanzwe kibaye ataco kivuze, ekaye habanamba, ariko ni ikintu kiba cakubabaje. Hanyuma rero muri kameremere y'umuntu, umuntu kubabarira, gutanga imbabazi ntibiri muri kameremere yiwe, ntibiri muri ndemanwa, isi ndemanwa ku mwana w'umuntu gutanga imbabazi. Umutima w'umuntu ntabyo ushoboye gutanga imbabazi. Imana yacu nidutabare. Hari abantu uzokumva ngo irya mbere ngo urasaba pardon, irya kabiri ugasaba intuze ngo sinzosubira, ngo ariko ngo gatatu ho ngo nibara. Ukanashaka kumva ngo igiti kigukoze mu jisho kabiri ukiba kigomba kurimena. Vyerekana yuko rero umuntu abika. Rero ahubwo rero tugomba kuvuga niki? Tugomba kuvuga yuko ahubwo umutima w'umuntu utanga imbabazi ku munwa gusa, ugusasa ko akarimi gusa, canke naho ugatanga imbabazi ukavuga ngo ndakubabariye, kubera yuko atayandi mahirwe, atayandi mahitamwo. Umuntu akaraba umusavye imbabazi, akarababona nta kundi ari bukugire. Dufate nk'akarorero nk'umugabo mu rugo yakoshereje umugore yababaye cane, yababaye
hanyuma kubera yuko umugabo umengo mu rugo niwe yica agakiza, niwe yiganza, ni mu rwiwe, ntibikabeho nk'iyo usanga nk'umugabo ari umugabo akazi afise inguvu, uyu mugore atakintu na kimwe ashobora no kuvuga. Dufate ko data wanje n'uyu mugore yababajwe, yakomerekejwe, nta n'akazi afise, kumbure yabaye muhira atunzwe vyose nk'umwana. Urumva yuko umengo nyene umugabo wiwe ahubwo si ibintu bisanzwe. Muri ico gihe rero dufate ko umugabo yamubabaje bimwe vya sawasawa kandi n'ibigirankana, hanyuma agaca asaba imbabazi. Birashoboka yuko uyu muntu yasabwe imbabazi, uyu mugore canke uyu mwana aba oblige yo kuvuga ngo ndakubabariye, atari kubera ko mu vy'ukuri atanze imbabazi, ahubwo ari kubera yuko atayandi mahitamwo. None ni ntamubabarira, ndamugirana, ndamwirukana, ndamusubiza iwabo, ndamupfungisha. Ugasanga uwo muntu asavye imbabazi nta bushobozi umufiseko, nta rindi jambo umufiseko, nta yandi mahitamwo ufise. Muri ico gihe rero umuntu ashobora kuvuga ngo ndakubabariye, ariko vy'ukuri atakubabariye, ahubwo ugasanga arabitse. Muri ico gihe rero usanga amafuti yatangiwe imbabazi, ya makosa abantu basabiye ko imbabazi, bagasaba imbabazi umuntu mugenzi we, usanga ayo makosa atakuwe, kuko imbabazi muri make zategerezwa gukuraho amakosa umuntu yakoze, umuravye ukamuraba mu yindi shusho itandukanye na vya bindi yacumura, vya vyaha vyiwe, ya makosa yiwe. Iyo yasavye imbabazi vyasigura ngo utegerezwa kumubona gushasha nk'uko wahora umubona. Ni ukuvuga mu yandi majambo, iyo dosiye iba yakuweho. Ariko mu gutanga imbabazi k'umutima w'umwana w'umuntu, ni ku munwa, ni mu majambo, ariko ukurikiranye usanga vya bintu vyasabiwe imbabazi bigumaho, biguma vyabitswe, usanga bitakuweho muri dosiye. N'ikimenyamenyo uzosanga umukoresha wawe ca gihe cose wagiye umukoshako, hama ugasaba imbabazi, ugapfukama, ugakoma amashi, uzosanga zirya ncuro zose yarazibitse. Ikizobikwereka n'ikihe? Niwasubira gukora ikosa azoharurirako, ntazotangura gushasha. Ariko Imana siko imeze bene data. Imana usabye imbabazi ntibanza kukagucumita ngo nejo bundi wankoreye ibi, nejo bundi warambabaje, wewe nta kwihana kwawe. Imana uparvenye kwihana, ukihana n'umutima umenetse, ukiyanka, ukanga urunuka ibyaha wakorokeyemo, wagendeyemo, Imana kukubabarira irakubabarira, itabaje kukubwira ngo ariko ngo hariho n'ibindi. Ariko ku muntu siko bimeze, usanga bitakuwe muri dosiye. Ahubwo rero ugasanga ya mafuti yasabiye imbabazi, hanyuma mbere bikavugwa yuko ngo atangiye imbabazi. Umuntu bamusabye imbabazi akakubwira ati sawa, wumva amahoro, ndakubabariye, nta ngorane. Ugasanga vya bintu yaciye agenda arabitwara, abibika mu kabati k'umutima wiwe, abibika hadata. Igihe cose muhuye baba wibaza ngo yarakubabariye, kumbe ntiyakubabariye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu c'uno munsi, rero ugasanga vya bintu ahubwo yabibitse ahadata. Iyo rero wihenze ugakora irindi kosa, na vya bindi vyose vyari vyitwa ko vyatanzwe ko imbabazi, bica bivyuka, bigaca bigaruka, bigasubira itoto. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu c'uno munsi.